mpamvu rero mvuga ati nukuri abantu mutegurira amajambo nukuri nyamwe muriko muranyumva mukamuje kanovera twahorana ya jambo nkuru nziza yavuga rikamara niyinga risubirwamo abantu hanta wewe uriko neva hariho umuntu amutegurira amajambo wewe no nawe uriho we kandi na neva wumva ibintu sinibaza ko yoba ariho ko ibintu bishura urisubiye yuko ari umuntu yicara agategura discours ya neva wapi ni neva vyipangira vyose umviriza neza Karyenda neva yavuze ngo nta bahanuzi ifise nivyo ndiko nabwira yirirwa yidoga agomba avuga ngo nagende ngo araba bahanuzi biwe ngo ababwira inde abwira inde sinibaza ko ari normal bro igihugu sefu hamwe Hanta reka tuje kubine gatoya ariko Hanta oya muga chimamanda mu mwanya mvuza inga Karyenda namusubize gatoya Hanta ndabizi uri mbonera kure yemera sivyo yego ikintu kimwe naguhanura mwene wacu ngaho uze wirinde bano badede ntibazo gukoresha amaraso sivyo kabisa ico conyene nico cyamura gutekerera ibindi ushaka bemwo bagumemwo nta kibazo ariko uze wirinde ntibazo gukoresha amaraso kubera ko bano ntibagushira imbere muto ntibaze bagushira imbere ngo igisata ca reserve kugenda imbere ngo ugende gupfaga wa happy vraiment Karyenda kanisho umuntu Karyenda kanisho iminota umviriza rero iyi video rero ngenda ndumvisha Karyenda ndakumva ndabiri umuntu umwe ni haya amasegonda sivyo murabe ngaha sivyo okay mwene wacu uze wirinde urabe abadede ntibaza gukoresha amaraso kuko ivyo bagambiriye rimwe na rimwe ntabwo ari byiza kandi nawe umutima wawe ndabibona yuko utari n'ikibi udakoze ikibi nkabo baza gukoresha inabi kandi ndabikubwiye ngaha nk'umuvukanyi aba badede bazotekwa icyambere nta mbaraga bagira mu gisirikare icya kabiri ntibahuza icya gatatu batanga amakuru adahuye rero mwana wa mama ukaba ufise n'undi mugenzi wawe wimbonera kure umubwira uti ugenda urabe intera hamwe ayo ziriko zibonera hanze y'u Rwanda kubera ko basesha amaraso uwemera umugambi ugumemwo abadedo bafane ewana wiyemere kuri mbonera kure mugabo wirinde ntibazo gukoresha icyaha cyo gusesa amaraso ndakarusubije mu Karyenda okay merci beaucoup jewe ikintu kimwe ishaka kubumvisha ngaha jewe ishaka kubumvisha notre président sibyo uyu mu président bariko baramubaza ati none we siwe uri président siwe ubibazwa ngo ngo nambagura indire ko ngo ari jewe ngo ubibaza ngo hore ngo karakubanye ngo nakagaruka nindira mwumvirize baca bamubaza ikibazo c'indege mwumvirize ingene umu président bamukinisha ava kuri biro imwe agenda kuyindi ngo kaca mva ngaha ngo haragaza nashika kuri premier cabinet ngo mwumvirize namwe ingene uyu mu president wacu yishura ibibazo nta na 48 zihaciye ibi bintu abivuze nta misi ibiri yaciye mutega amatwi amucumero kugurayo yishure kuri ivyo bibazo ngo ngaha hefa nta ngorane mwese mu muting igihugu ariko barafise uwo basize imbere mushaka mwe mu bishanga usanga urindire rero ahawe umenze ko bakorera igihugu ariko barafise uwo basize imbere none babikora usanga urindire rero ahawe umenze ko abandi bavuga ngo neva ngo duhe igitoro nk'uko bega hari iyo bire igitoro ngo neva ngo turashonje ngo kurya vyazimvye aho kuja kurima ngo bareke ari byinshi ngo neva duhe ivyo kurya vyazimvye tufise umutima rero ndakubwira iterambere n'ubushaka muhe akagaruka mu mbono kazoza ijya Burundi Airlines itegerezwa kuba iteye imbere dutegereza kuba dufise ikibuga c'indege ibugendana kuko Gitega n'umugwa mukuru wa politiki abantu benshi bazoshikiraho tukiri muri ico gisata nyene c'indege ya ndege rero umukuru w'igihugu iracana muri gare sinihirigende Madrid gisaga none habuze kibasi ngo bapfume bayidandaza ku biro hanyuma abarundi barabe ukuntu babigenza begeranye amafaranga ico cimviro uvuze nari nacimviriye sabaga abarundi ndabazi barakara bavamba ngo nabaririmbe abarundi barakara abarundi bariko barakwagiriza ntugire ngo baroroha
Nega abarundi ntibambwire bati tuyikoreshe iki kuko urumva itegereza kuva Madrid igende mu Bwongereza kugira iveho itegereza kuba ifise amadokima warafise amadokima twaramubuze ntubaguma yerera hanyuma ikindi naco abakurikiranye iyo dosiye y'iyo ndege si twebwe ntuzoja kubaza ujya wabo muri ACB wari chef de cabinet nawe umubajije ngo jewe ngo urumva ngo ababikurikiranye ngo ni anaka ukabona uwo naka yari umukosire uwo naka akakubwira ngo urumva ngo indege ngo twaciye tubona yuko yoza iyo nyene ariyo iziritunganya ntuzeye entretien yayo ikaba ari amahera iciye ati nico gituma twayijanye tugomba abayicisha amahera bati twaciye tuyiha abayicisha amahera abo nabo bavuga ngo twayigurukishije rimwe duca dusanga ifise defo niho twaciye tuba tutabanze bayikora tubwiye abayikora ni mu Bwongereza mugabo nabo bari Madrid ringaho bari turaciga mbega bizogenda gute kugira ngo ije gukorwa ariko perezida inyisha umwanya impaye mu 2022 inyuma y'imyaka 5 nararo baza kurungika intumwa urazi abo baza kurungika Madrid igene hangara ariko umunsi umwe najewe navuze ntabwo ntibabeshi iyo ntegira abaho nigeze kubivuga uko nyene nawe ni chef de cabinet niwe ntumye nimuhitanane nabo muri ACB mu kibuga cy'indege mugende jewe ndavyemera ari uko mugeretse buti twikoreyeko bacagenda emwe barakamera hataro tu video byose ni drapo y'Uburundi neza erega none uko ari gembwe bivira yuko uburongozi bw'igihugu ari Imana ivuze iti kikiraba gice kiba Imana kuko nivuga iti iki kibeho gice kiba mukamwana w'umuntu avuga ati have nkore ndariko nashakuriye mugabo umuntu ntanganya ububasha n'igihugu ushitse ku mahera erega hariho amahera ategerezwa washaka no turariha parking hariho amahera ategerezwa kugira ngo ibyo byose ubishikeko iyo rero utarabishikako ingezi kivugo birere igikoro kizatazombwira ngo nabaririnde uno munsi Burundi nibwo burongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika ariko hari ibihugu oja ni topic jewe hariho ikintu kimwe nkeneye kubaza abarundi turiko turumviriza uyu mukuru w'igihugu wacu mwe uyu muntu mwe mwumva ari normal kweli umuntu akubwira ngo twararondeye ngo umuntu ngo ariko arayerera ngo ariko arayerera kweli ejo nzi ico iriya ndege barayigurishije kera yarariwe mwana wawe deje yaravyiyumviriye bamwe ngo nakuntu twoyijya ngo none ngo kubiro ngo shaka urazi ko ico gihe ngo nari naraciyumviriye ga wangu wabyumvise ariko muri siri yuko twatwawe n'umuntu ari normal kweli ngo barabuze ngo umuntu ngo yagiye kuyikoresha ngo ariko arayerera muto shade wapi kweli bro ibi bintu byavuzwe hirya yejo urabona uyu ni president wa Union Africa ibaza ibintu bimaze imyaka 5 n'ubu n'indege ntibaramenya uko bimeze aho rero iyi interview nuko mutabona video afise idarapo rya Union Africa n'iruhande n'idarapo ry'u Burundi yakaye neza nyene mugabo rero karyenda oui uyu munyamakuru ahabwa amashi arazi kubaza kweli uyu muntu uyu mugabo nanje jara arancanga ahubwo je sinomegene bataramukerera abantu nk'aba ni babandi isanga gituru ya ntera hamwe giturumbuka sinomegene mufitiye ubwo no munyamakuru mufitiye ubwo hari intera hamwe yitwa giturumbuka mu igize imisi ikora kazi yego reka no kuri ivyo bijanye n'ukungene igihugu cyacu gisigaye kirimwo ama information baduha atariyo sivyo Neva mu misi heza aheruka gusohora itangazo kuri X avuga ko umuministre atani misinga yari yaciye ariko aravuga ko ubuzima bwe bugeramiwe bagira bamwice ngo yatwawe n'intara hamwe yitwa Giturumbuka ibaze kwicwa na Giturumbuka sivyo tukaba twumva yuko
perezida avuga ati hari umuyaga nkuba uwundi akavuga ati nta muyaga nkuba hari uwundi akavuga ati hari umuyaga nkuba uravyumva none umuminisitiri apfuye perezida akatubwira ngo yishwe na giturumbuka tukaraba ku muduga na airbag imodoka yagize shoke nkijya ntagera ka airbag nakamwe kigeze kiyugurura no aba bantu ntimubona ko bariko barica abantu bakaca bavuga ati abarundi n'ubundi n'ibijuju ibyo tuvuze baravyemera mwe fondagura ibyo mushaka baravyemera ibi bintu mwebwe uyu mu ministre yarishwe canke yishwe na giturumbuka karyenda hingato ni topic nyinshi karyenda hingato kwenda bwebwe gatoya ni nyinshi hano twanditse ni byinshi wifate gatoya karyenda nivyo je nta ngorane jewe ibintu mba niko ndavuga gusa mba nkeneye kwerekana yuko izi sinema urabona izi sinema nta n'amezi atatu arimo intervalle kimwe cyose nta intervalle y'amezi atatu arimo urabona turavye ryari bizigwanisho byahiye tukaraba ryari mu ministre apfuye tukaraba ama interview yabaye ni interview yaga ibaye ibintu bikurikirana ibintu biriko birakurikirana tuzogera ku matora tugeze he Shimanda anje mwami ijambo gato hinge turariguha munkure kuri big screen nkora kuri big screen muhereza abandi jambo ntaco Fabrice hari ikintu yarasavye mu mpijambo nanje yego hari ikintu yarusavye n'icarico Fabrice yego je Moses ndiko numvirije ivyo mwagumye muvuga hano mugabo uravye ubutegetsi bwa bano badedeje ko reka ndabivuga uko bowo uko je ndabibona bariko bakora ibintu byo kwinezeza mugabo ivyo kuvuga ngo bariko bakora igihugu ngo gitere imbere bo bakora ku nyungu ziwabo panavuga ngo kuko ntiwo baza perezida ibi kibazo cy'igitora kaca kubwira ngo none ni genda kiguha ngo hari hirobine Jenvis none nce nza kubaza umunyagihugu ari mucendajuru ni wantwara niwe perezida w'Rwanda tugarutse kwibi muvuze vya ministre nibiki bijaje ndakubwiye ko nari hajya na hari ivyo nabonye mugabo ukaca wumva umuntu aja kubwira ibi nibi biba bitaho je ivyo mbona abadede ubwabo reka bagume bicana incabwenge bayica amaherezo yabo bizorangira bazimanganye kuko ntushobora gutwara igihugu umuntu akubajije ikibazo kandi ari imbere ukacumubwira ngo ivyo bibaza jewe ngo ivyo ko mwabinzanyemo bakuzanye mu bintu rero utabisho bishoboye bakabiko je mbona abadede bizo uko Moses bavuze ati nta nguvu bafise muri ibisirikare n'ibiki n'ibindi bizorangira igihugu bonyene kibananiye ntibazoze kuvuga ngo abangu nibo oya nibakora ivyo bagomba gukorera igihugu niyo byabananira bavuge ati byatunaniye igihugu abagishoboye bagitoye kuko ntitwoguma muri ubu buzima je ndiko ndabona ibi ndabivuze ndi hano mu Burundi ejo ndisubiriyo naje mva ko ndabona ntivyoroshe urakoze Moses je ndahejeje mvise umubaba kubona ndi na hano kuko merci beaucoup okay wow okay pole sana brother pole sana pole kabisa je buyoya yari mu kuzimu no musangayo ejo buyoya yari mu kuzimu no musangayo twabanza tukadidurana ingumu tukabwira Imana ngo uzoca urubanza ubanze gutubwira impamvu wahaye abadedi najewe izo ngumu naye no zimutera bread je no mubazi igituma yahaye izimbwa z'abadedi iki gihugu kw'Imana nk'ipizza atanu dafurege atanu agacimbira fasha atanu nikiyose agenda mana y'ikigongo yabahaye igihugu gabana ahubwo tumubona basi nkuru nziza bro nkuru nziza y'Imana ukuri urazi ko hageze hano harageze hano mvuga ni nkuru nziza urabona yambaye ariyubashe ariko neza umenga bavuye mu gikoni n'undi mwanda bana y'ikigongo nevuga umenga bavuye mu gikoni abafise icyuya mu kwa reka ariko Shimanda mwampaye ijambo gato ko ndashaka kugenda asifiwe yo mbega umukenyezi w'abandi turagowe mukama muratubabarira twamenje asifuwe hinge asifuwe hinge
hewe wewe wa muntu witwa intare batinya uri hano? Okay. Bose ndahari. Okay. Uyu ntuzeya asifiwe ahejeje ucuvuga. Chimamanda hari umuntu avuze muri commentaire ngo umuntu yasigaye mu Burundi ngo ntiwabuze ticket. Yego. Yeah. That is true. Yeah. nukuri kw'Imana. Yeah, okay, jako rero. Ndabashuhuje cyane mwese abari hano. Amahoro. Ariko ndabanza nshimire cyane byimazeyo umugabo bita Chimanda. Thank you so much. Chimanda kankubwire kuntu ngukunda, ndagukunda n'Imana yo mwijuru izaguha umugisha kandi warakoze kubaho kuko ufite umumaro ukomeye cyane ku Barundi n'abandi bantu bumva ibyo uvuga. Thank you. Rero icyo kintu ndakigushimiye cyane. Hari ikintu nashaka kuvuga ahangaha ku bijyanye n'uyu mudede ngo ni Neva. Uyu mugabo ngo ni Neva, nge ntago njya kure, ntago ndi bujye kure y'uyu muntu witwa Karyenda yavuze ngo abona tuzuye mu mutwe. Mu by'ukuri Abarundi bose bakwiye kujya barira bakajya mu gahinda kuko uwo mugabo banza afite ikibazo mu mutwe kweri. Nimushire mw'icubahiro guys, n'umukuru w'igihugu turiko turavuga. Ya turabizi nta nubwo Arega umuntu bamuha icubahiro ari uko aciha. Ariko wowe kwini uvuga amakosa akora muga mushize mw'icubahiro antwa turakuze. Ya nta kibazo nta nubwo twamwubahutse. Wowe birumvikana hari uruhande uherereyemo ariko wirengagiza ukuri. Ahangaha rero turimo turavuga ukuri, buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga uko abibona. Iyo umuntu yiyubasha abantu baramwubaha. Igituma umuntu yubahwa ni ibikorwa bye, ni imvugo ye. Rero uyu mugabo mu bintu asubiza rwose arasubiza ibintu bidahuye nyine nk'umuntu w'umuperezida. Ikindi akandi kantu gato nshaka kuvuga. Ubu buyobozi bwanyu bwo mu Burundi icyo bwashize imbere ni ukwica. Uwo ari we wese utavuga rumwe nabo mbese ni ukwica. Ikindi ndajya mvuga ndi gukarama. Fiwe mbewe umuki ko twumva utari n'umurundi kazi urumuki mbere. Mureke iminota niye komeza vuga. Reka amacakubiri kwini, reka amacakubiri nawe uvuga ibintu ntidushobora kureka ngo ushire igihugu mu murekere iminota. Reka ibintu by'amacakubiri ngewe ntago ndi umurundi nyine ariko uri kumva ibyo mvuga. Abarundi kazi turashaka kureka ngo uvuge ikirundi Asifu. Oui. Reka maze mabwire. Twamuhaye iminota ngaha. Umuciramwo acakoroka mureke iminota yiwirangire. Ego rata Chimanda. Ibintu by'amacakubiri ntago ari byiza. Twebwe turavuga ururimi rumwe turumvikana, turi abavandimwe, ari Abanyarwanda, ari Abakongomani bavuga Ikinyarwanda, ari Abarundi, twese turi abavandimwe. Ibintu by'amacakubiri mujye mubireka, turafite kuvuga uko tubyumva nkuko namwe mwavuga uko mubyumva ku Rwanda, mwavuga uko mubyumva no muri Kongo ku bantu bavuga Ikinyarwanda. Ikindi kintu wenda nshaka kuvugaho gatoya narangiza wenda nkahita ntanga umwanya. Ni iki kintu cyo Neva yakoze cyo kujya kwica abantu muri Kongo, kujya kwica abatutsi muri Kongo. Iki kintu cyakururiye Uburundi ikibazo gikomeye cyane kitazarangira. Ibi byo bari kuvuga ngo biriya yavuze ngo hari aho intwaro ngo haraturitse. Biriya bintu bashobora kuba wenda hararashwe, ni urugero ntago byumvikana uburyo haturitse, ariko ikintu Neva yakoze cyo gutanga inzira, interahamwe, abazarendo bose baza mu Burundi. Icyo kintu nagira mbabwire ko ari ikintu gikomeye cyane, ni ishano yikururiye, bivuze ko n'u Burundi bugomba kuzazamo intambara kubera bariya bantu yemeye kwakira mu gihugu cye. Murakoze. Urakoze. Okay. Oya murakoze. Nota yiwe ni raira kana mubazi. Oya ntacyo. Okay. Yivugiremo. Hante yivugiremo. Nta kibazo ntafu. Ni kuvuga Asifiwe. Oui. Ni kuvuga Asifiwe ikintu je no kubwira. Twebwe umugambi Sanje David cyo kuvuga ngo ni Evariste gusa hari. Twe turabise abandi babaga. Kwari buriya hanta niyo abakoresheje umwanya wanje Chimamanda.
kuvugira mu masegonda asigaye nagumana mu ari kuvugira mu masegonda asigaye intare sawa sawa urumva rero ikintu je navuga nukuri namiturenga imbibe ngo tugire ente ngo duce imanza tugire ente mugameze rero ko aho ibitaye ko biragenda neza ariko ikintu no kubwira cyoco ari byo mwari muri ko murarenza urugero ngo intera hamwe ngo iki je bivyo hawo ntitubya tuhahuriza urumva ikintu je no kubwira umugameze rero turimo abagabo benshi umugambe turawubona bugivyo ariko aragira turabibona tuzosubiza ku murongo murakoze yego urakoze cyane rwose nyine nanjye ndagira ngo mbire ko ako kantu ko kwakira abo bantu aho jewe niho tutemeranya jewe aho jewe niho tutemeranya umvise ndakubwira ikintu kimwe umugambwe CNDD-FDD muri 2026 chef de quartier kwanza pana chef de quartier vice chef de quartier numusendede chef de quartier numusendede zone sendede umuavoka numusendede ndakubwiye gushika kuri president bose abashinga amateka kuri constitutionnel abajuge igisoda bose n'abadede uravyumva ntusubire kumbwira yuko hariho umudede ari ndani ngo mugira muhindure muri 2027 gushika 2034 ntidushaka ko mudutwara 2027 gushika 2034 ivyi wanyu biherana na 2026 ntidukeneye okay ari abagabo usanzwe witungaiza twebwe nyine okay reka tugende rero now tugiye kubanyamurenge kandi ndashimye yuko Fanny Sherwan thank you actually thank you kandi mutapote ko ijana ndabona ryakwiye ya Fanny mumpereze imbeba mumpereze twatuye mu hinge Fanny wakoze kuzamuka nagari Fanny ni asifiwe okay Fanny oyandi ahari ngewe oya Fanny mama okay Fanny oui wifate iminota 2 tugomba tuje kubanyamurenge sivyo tugomba tubaze duha ijambo uyu muntu bita ntuze intare batinya niyo barugiye gukurikira yego ya murakoze cyane okay murakoze cyane nge muranyemerera ndashaka gushimira abagabo babiri Chimamanda na Karyenda buriya iyo abantu bafashe initiative nk'iyi ngiyi yo kuvuga ku bitagenda ntabwo ari uko ari bo babibona bonyine ahubwo nuko ari bo bagize ubutwari bwo gutinyuka icyo ni ikintu mbashimira cyane rwose nabaga Thank you very much. Igihe kinini cyane gishize abantu benshi batinyaga kuvuga kuri politiki ya Afrika kubera ko bazi ko harimo kandi kaboko kayiyoboreramo ariko iyo tugize amahirwe tukagira abantu batinyuka kuvuga ibitagenda kandi ari abanyafrika cyane bakavuga ibitagenda bahereye mu gihugu cyabo ingenda bishima cyane impamvu mbishima bituma n'undi munyafrika wese atinyuka akavuga atari ko buriya ahangaha ko hari ibitagenda watunga itoroshi ibi ntitwabiganiraho bikaba byaba byiza bikazafata umurongo mu gihe runaka icyo ronda kibashimira cyane ndagira ngo munyemerere ngaruke ku kiganiro perezida w'u Burundi yagiranye n'uriya munyamakuru ndavuga ku tuntu tubiri gusa ndavuga ku bubiko bw'intwaro z'u Burundi bwahiye harimo ikintu cyitwa discordance hagati y'ubuyobozi bukuru bw'igihugu n'ubuyobozi bw'igisirikare ndaza kubisobanura hakongera hakagaruka ikibazo kijyanye n'imicungire y'umutungo w'u Burundi icya gatatu ndibuze kuvugaho ndagishyira kuri Afrika muri rusange kuko ndi umunyafrika kandi perezida w'u Burundi niwe uyoboye Union Africaine muraza kwihangana mbivugeho wenda nubwo mutigeze mushaka kubigarukaho ariko ndabivugaho mu rwego rwo kugaragaza intege nke cyangwa se incompetence ya perezida wa Union Africaine cyane mu gihugu cy'u Burundi nuvuga ngo nimpera hariya ku muraza kubona mu kiganiro aho perezida w'u Burundi ubwe yivugiye ko buriya bubiko bw'intwaro butatwitswe n'amashanyarazi nk'uko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yabitangaje niba nibuka neza ubwo twaganiraga ni Karyenda twavuganaga turibaza tutese ni gute igikorwa kiri kuba ku kanya hari gushya hasohoka itangazo nta investigation irakorwa Karyenda niba ubyibuka narakubwiye nti hano hantu harimo ikintu gikomeye yari théâtre ibyo twabivuze nabivuga ati izi ni nkina mico
urakoze cyane. Ikintu nashimye rero nuko perezida w'igihugu ari we waje kuvuguruza ikinyoma, agaragaza discordance iri hagati mu buyobozi bw'igisirikari n'ubuyobozi bw'ingabo. Icyo kintu rero ni ikibazo gikomeye. Iyo ubuyobozi bw'igihugu butabasha guhuza n'ubuyobozi bw'ingabo, ibibazo bizavuka mu gihe runaka. Hanyuma ngaruke ku bijyanye n'umutungo w'igihugu, nkibaza ni gute indege y'igihugu nk'u Burundi ijya kwishyurirwa amafaranga ya parikingi mu kindi gihugu. Ese u Burundi bwabaye butoya ku buryo bubura parikingi y'indege yabwo itagikoreshwa ku buryo ijya kwishyurirwa kandi itari kwinjiza, ahubwo hagatekerezwa umushinga wo kuyirya ku biro? Nge nkumva nk'umukuru w'igihugu ufite inshingano zo gutekerereza bene gihugu yakagombye kuvuga ati ikibereye igihugu, ikibereye bene gihugu ni iki, agategura agashikiriza inteko ikabyigaho ikiga ku mushinga ikawunoza. Yamara kunoza umushinga, wa mushinga ukagezwa imbere y'abaturage muri rusange ukababyarira inyungu. Ariko niba atinyuka akavuga ngo abarundi ngo ndabatinya, ari ngo barakarishe, ntabwo ari ugukariha kw'abarundi, ahubwo nuko baba batatekerejwe ngo bahabwe ibinoze. Aho ngaho muraza kumbabarira wenda niba nkoresheje imvugo idakwiriye. Hanyuma reka nigarukire kuri uyu mushinga wagaragajwe mu ishoramari, mu nama y'ishoramari rya Afurika. Harimo abanyemari batandukanye, harimo abakire batandukanye bafite n'ubushobozi butandukanye. Ariko ibazaho perezida wa Union Africaine ajya gutekerereza urubyiruko mu gihe turi mu ibura rya essence, mu gihe turi mu bibazo by'ingutu muri Afurika, aho kugira ngo avuga ati dufite peteroli muri Mozambique, dufite peteroli muri Uganda, dufite peteroli ahantu hatandukanye, aho kugira ngo azane umushinga wo kwiga uburyo hakubakwa ibikorwa remezo byafasha gucukura ya peteroli, ngo natwe tugire access ku isoko rya peteroli tuyicururije nk'abanyafurika, cyangwa se natwe tugire ubushobozi bwo kwiba tuyifitiye iwacu tutayihenzweho, ahubwo arazana umushinga w'indagara. Icyo kintu mukibazeho. Ngiye nagitekerejeho cyane, ndavuga ntese twebwe nk'abanyafurika turi gutekererezwa na perezida wa Union Africaine, ahari uyu mushinga ufite cyerekezo ki uhuje na krize iriho uyu munsi wa none? Ndagira ngo wenda hari muze kumfasha gutekereza kuri iki kintu no kukiganiraho mu buryo bwagutse. Ntabwo nkivuze nk'umurundi, si nkivuze nk'umukongomani, ahubwo nkivuze nk'umunyafurika, tukirebere mu iterambere rya Afurika. Murakoze cyane, reka ne gufata umwanya munini nsige mwe amasegonda kugira ngo muze kubikoraho. Aligio, murakoze. Thank you. hanyuma abandi ndabasaba akantu. Harimo Queen ubundi muheburayo yagiye. Okay. Harimo Queen. Nukuri kuzina ry'Imana, jewe ndi umuntu mwiza, karyenda n'umuntu mwiza, abantu bari hano n'abantu beza. Yabahanta n'umuntu muzima vrema. Mu gihe uzamutse ngaha ngo tuguhe ijambo, ndakwinginze, ndagusabye uwo ari we wese, wirinde kudefandinga amakosa mu gihe tukumva. Ndabinginze wirinde kudefandinga ikosa mu gihe uryumva ko ari kosa. Chimamanza shaka kuvuga Katonya. Inge kuri chamijamana ndakugaruka kuri kimana. Nashaka gushimira uyu muntu aje kuvuga gato gusa please. Okay. Kumba Chimamanda jewe sindi ngaha anya kugira mvuge ko oya subiza uwo muntu. Ego umviriza reka jewe. Okay, sindi kuvuga ngo abantu ni babi, no, turi kuyaga kandi turi kwiga. Urumvise ukungene uyu intare batinya, ukungene antuka avuze probleme akavuga na solution mu buryo bwiyubashe. Uku niko antuka abantu biyubashe bakaba bakwiye kwigisha isi kandi abantu bakumva neza. Uyu avuze neza vrema. Ndashimye ukungene aje kuvuga probleme iri mu gihugu na Afrika iyo hose muri buno buryo. Uku niko tuba twifuza kumviriza ibiyago byanyu mudashizemo ibintu. Turabikora byemera. Oya mwe mushira mu reka ndagwa karorero. Reka ndagwa karorero. Wewe wakweretse ibisuma byiba muri leta. Uri hano?
ndi ngaha Chimamanda. Okay, twakweretse ibisuma biri muri leta, perezida arabivuga ati ibi ni bisuma, ntitwabikweretse. Duca twongera tuguha igisubizo ngo abantu iyo bafashe biba bakiba amafaranga ashobora gutunga imiryango 200 bafate bapfunge. Ico ni igisubizo, si igisubizo. Erega Chimamanda ego ni igisubizo bana n'uburyo mwe mubishiramwo mu buryo bumwe bubi. Oya Chimamanda gatonya mundekere gato Queen. None Queen ndakubaza. None Queen najewe ga Queen. Najewe kweli. Najewe ga Queen. Yo reka ni nyutinge Chimamanda fata ijambo shasi. Ndagushaka. Aho nawe jewe kweli. N'ibintu wavuze turi kugira are serious. Guhanura ni vyiza mugabo muze ndakubaze ivyo bintu ajewe twotangura deba nawe urisi yuko twobana kagenda we tuzofata live ya Jena we voilà so please gusavye ndingaha vraiment ndingaha ntuzusubire kagenda wewe live izobaho reka tureke Chimamanda sivyo. Yeah, thank you kandi mwenza kuvyarako. Oh, no. You see your deba. Reka guhindura ama topic ndagusaba. Ibyo bintu. Karyenda. Oh yeah. Oya wewe hinge hanta hinge. Moses. Karyenda ndakeka yuko kuri nituzane byimbise gusumda we Karyenda. Okay, anyway. Terinda bake. Oh yeah, no. Eka vraiment. No yeah, eka. Sindabyemera ibyo bintu. Guys, nimujya kuri topic mukuru ubwo urofanga. Yeah, reka tugume let's focus. Izina ry'Imana. We Karyenda ndeka gatoya mbere. Mu ntega gatoya ndekera gatoya kino kintu. Ya, ndekera gatoya kino kintu. Sivyo. Ubaze ndeke. Je hano ibi bintu ndabizi impamvu mariko ndabivuga. Mundekere uyu Kurine tumuririmbira izo ndirimbo z'abadede uterinda bake bavuga mbonera ko ubindekere. Yeah, I know that. Hero Kurine hero. Chimamanda doga kwijamba. Okay, ibyo byahise. Now, tekeze kujambo rero. We ukina makarata abiri duga kwijamba. Yeah, imbonera kure kazi ndayikunda. Anyway, kuri we Fanari. Oh man, yaje Fani yagiye. Karyenda nindamanuriye Fani. Nanjye ndashaka mu ijambo. Nta muntu numwe yamumanuye ahubwo deba yaciba ndende kandi twategeza gufata. Oya, fisa abantu benshi, tubisa abantu 10 nabangahe bagomba kuzamuka ariko twanze tubihose. Fani we ngomba kagaruka. Mudushakire Fani kuko Fani ataje ntidushobora gutangura topic y'abanyamurenge. Dukeneye abantu 100 bakwiriye. Nta cyo ukeneye kubanyamurenge nanjye ndi umukongomani. Rumnyamurenge. Ndahari ntacyo bitwaye wenda Fana araza. Gabo no umviriza. Ifoko tubikora uko twabiteguye sibyo twe turafise ingene twateguye ibintu. Turahari. Turafise ingene twateguye ibintu. Hariho ukungene d'abord ntidushaka gutangura iyi suje y'abanyamurenge tudakwijana. Ubu turi kuri 96 personnes sharing live kuma WhatsApp mutapote dukwirijana. Kuko dushaka yuko byumva abantu benshi bashoboka. Wafata dushaka yuko iyo topic y'abanyamurenge tuyivuga twageze kuri top y'abariko baravyumviza bashoboka benshi. Sibyo? Abanyamurenge barahari, abanyamasisi barahari. So mutapote rero twe turabasavye ico tubasavye c'est juste gufata telefone yanyu. Fata telefone yanyu mutapote, sibyo? Anatanda jewe ikintu nkeneye kubwira aba barundi. Urabyumva babene gihugu kuko ubu natanguye kumenya hari ibintu bimwe natanguye kumenya. Ubu ndazi yuko ijambo umurundi n'ijambo umwene gihugu ari ibintu bibiri bitandukanye. Ndabizi. Ubu ndazi yuko umunyagihugu ndazi ico gisigura. Kubera ibintu by'abadede bariko barazana mu gihugu cy'u Burundi ni catastrophique. Ni catastrophe. Okay, voilà. Fanaraj, ari nga? Yes. Yego nari ndi kugura amayinite. Oh, okay. Yo, Fani waje sha.
Fani wari ugiye he Yambura. sheri? Deja Fani we. ya we Endi Fanny, kugura Fanny. amayinite. Yeah. Kamegene. Fani So, bakunda les kandi amis. kugesha atarahera sivyo. Okay, lega, Yego. umviriza rero. Icyo Tureke guta nashaka umwanya. kuvuga. Tureke we guta umwanya. karigera fashe gatoya Ego. gatoya Fanny Mm. tubanje kuguha tuna karigenda tuguhaye iminota 3 Yego. yo gusobanura ingene abanyamurenge bamwe bamwe bakwitwa akagara. Mm. Iyo minota 3 turaguhaye ubanze uyisobanure ndakubwira ibikurikira. Thank you. Urakoze ariko hano mo hasi mushiriremo imbeba rwose ndazikeneye muzishiremo ku bwinshi. Umva muri commentaire imbeba z'umukara kandi ntimuzanye tuya tureba tw'umweru. Umweru. None two muri laboratoire tujya. Murashaka Dukeneye z'umukara zo mu ishamba. Natwe tumenye ibiko biraba. Izo mbeba zisobanuye imbeba niyo mpamvu. Turakubwiye. Nkunda imbeba niyo mpamvu. Noneho urakoze Chimamanda. Kuma ijambo. Abanyakagara bo mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge ni abanyamurenge batemera ibibazo bitubaho, badashaka gufatikanya natwe kumva ikibazo dufite kubw'indambi zabo n'imico mibi yabo, nyine bemeye ko ubwoko bwabo bupfa bugashira, ariko si impamya yuko bene wabo nibapfa bagashira bo bazabaho. Ibyo biragoye kubera ko uyu munsi nibanyica ejo nibo batahiwe. Ikindi uneva ni uri mu gutuma President Neva w'u Burundi ni uri gutuma abanyamurenge bose bagumuka bakabakagara kuko nubasabira amafaranga kwa Gisegeti nk'ubu ngubu hari umuntu yishuye. Oya Fanny hingato Fanny nakubwiye ngo mbanje kuguha iminota 3 yo gusobanura Fanny. Hari byabaye kandi bashinze ko hasizemwo. Thank you Chimamanda. Zayiko ashobora kubagiza akabazo cyangwa telefone cyane iki. C'est pas sinaza kaza kubona tuze uza gutumushiramo. Commentaire ebana mugume muduhereze utwo tubeba kabisa. Utwo tubeba nitwo twabye. Yagaruse katumuzamure yaje nabonye ngaha. Okay, zamuka. We Fanny go ahead my queen. Okay, twaguhaye iminota 3 yo gusobanura uburyo wewe hari abanyamurenge bakwita akagara. Hanyuma ibindi ndaguhirinda. Sorry, nari nabyumvise nabi. Sinzi aho babikura. Ikibibatera kunyita akagara hari. Bafatiye no kuri audio yasohotse iwawe uvuga ngo ndanka abanyamurenge bisobanura iminota 3. Thank you. Ni umuntu twagiranye ikibazo. Yari yafashe gasaza kanjye koko kare gafite amanyanga gashaka gukanga muzehe. Kajya kwambara teni n'imbunda kugira ngo kamubeshye ko kinjiye igisirikare katinjiye igisirikare. Babikoresha mw'ubwo buryo uwo muntu tugirana ibibazo ndamubwira ati burya bari abantu bashobora kuba bajya bavuga ikuri ko abana bajya mu gisirikare batakoze training. Nubwo buryo byasohotsemo ariko byo kunyita akagara ntacyo bitwaye. Nari numvise nabi ntago nari numvise ibyo wambajije neza sorry. Okay. Imbeba vrema. Okay. Imbeba z'umukara gusa nizo nkeneye. Idasohotse ijya audio yawe yasohotse ngaho uvuga ngo uranka abanyamurenge byari byo. Why? Kuvuga ngo ndanga abanyamurenge ngewe kubera kutakurira muri societe y'abanyamurenge cyane hari ukuntu generalize nyine ngashira ibintu mu bwinshi kandi bitari mu bwinshi. Nabwiraga abo bantu bari aho ngaho babanaga n'umwana bari baramufasha bakamukoresha ibyo bintu ntago bari abanyamurenge bose kuko bibaye gutyo n'uyu papa wanjye turi kumwana kuri profile se nabamukunda nanjye se naba nikunda kuko ndiwe. Okay, none kubibaza yuko bavuze abanyamurenge bose urashaka kubabwira uti sorry basi bisanzwe nyine. Barabizi ko ntavuze abanyamurenge bose kandi nyuma yaho babonye ibikorwa nakoze ahubwo nuko abantu baba bafite mu nyangire mu mitima yabo bashaka gusa kwangisha abandi. Warabisabiye imbabazi. Bisabira imbabazi. Ntawe nsaba imbabazi nabwiye abo banyamurenge barenze 1 2 3 bakoze ayo makosa. Iyo umuntu yarenze 1 2 3 baba bagiye mu bwinshi ngiye niko nize baba bagiye. Kandi turadukunda buriya dushaka yuko atamuntu aguteza image mbi. Urumva? Oya ntago wanteza image mbi kuko sindi muri image mbi. Fanny tugenda bukebuke. Uri umuntu mukuru turagukunda sibyo? Yego. Muri audio yasohotse wewe waravuze uti jewe ndanka abanyamurenge. Nabo bose bakagara n'abandi bose n'abandi nabo bakoze ibyo. Yeah, Fanny hingato. Mugabo kiri deep Fanny kiri deep. Yeah, tukufashe mu mimbeba. Oya ntacyo tugufate gatoya. Chimamanda
abanyumvishe mu buryo bwo kumva ngo nanga bose abanyamurenge bose nanjye sinaba nikunda n'umubyeyi wanjye sinaba mukunda uwamfashe ndabizi gutyo ariko sorry fani dufashanye okay yeah kuba kumvise nabi ubabwira uti I'm sorry kuba nda kumvise nukuri nabi I'm sorry then we dore go to dore the topic. dore reba ingengabitekerezo yabo basaza mu nta makomanteri hinge fani ntuje kure ni Fani I'm sorry bigire bito yeah takusha agafunguzo kari ni Kimamanda kubafashe ko navuze bose si bose navuze bamwe na bamwe ababifashe so ko abo I'm sorry bakumvise nabi ubasaba then I'm urashaka sorry kuvuga I'm sorry yes nabivuze vraiment I'm sorry bimvuye ku mutima aha Kimamanda ari voilà good icyo nicyo twari dushaka les amis yes yeah Fani ari sorry ntihagire uzosubira kuza kumugwako good ntihagire umuntu uzosubira kumugwako aza kumubwira ibyo amubwira ngo aranka abanyamurenge ibyo okay yavuze mwabyumvise nabi kandi ahubwo kuba babyumvise nabi aravuze abana sorry barye tugenda good Bibiliya okay turayugaye c'est fini okay ubu rero abantu ijana bakwiye rero sibyo ubu rero tujya ku minota 5 yo gusobanura ivyo Neva bamuvugaho yabakoreye kugira ngo tugamishe kuri cya kiganiro cy'abanyamurenge ejo bazokora imwigaragambyo yes kuri White House so fani komeza n'imyuzi 5 yawe mugaba apana fani wenyene ko ngaha turafise abanyamurenge benshi bari ngaha mugaba kagenda fani twamuhaye imico ibiri umuco wa mbere yo kwisobanura n'umuco wa kabiri wo kuvuga kuri kino kintu cyane Neva sivyo ego okay abandi bari kuri uwo muco wa kabiri gusa yes mwaratse gukubita inzugi no rero icyo navuga sorry Fani sorry nari ndakommutinze kubera nari numvise umenga uri mu bintu private sinashaka ko abantu ya bavyumva okay nta kibazo imbeba z'umukara gusa z'umukara vraiment muri commentaire n'utuntu tutubombe iruhande ushire utuntu tutubombe duturagurika nge nshaka imbeba Kimamanda none icyo ngewe navuga kuri perezida w'u Burundi Neva ni ukuri kw'Imana buri umuntu ajya atanga icyo afite ngewe mumbabarire singiye kumutuka kuko ni perezida w'u Burundi kandi umugomba icyubahiro kuko ari perezida ariko hari ibintu umuntu akora nyine nawe ukumva icyubahiro kiratakaye buriya umuntu atagize isuku ku mubiri no mu mutwe biragoye ko ashobora kugira isuku mvuga mu mutwe ni iyihe ni imitekerereze myiza ntabwo ushobora kuba usa nabi ku mubiri ngo uzagire imitekerereze mizima biragoye oya ndi kuvuga sheri uko mzumva nawe uravuga uko ubyumva kwini niba ngiye nkibaza ndabaza abarundi ntabwo mushobora kuzashaka umuntu uzajya wita kuri perezida wanyu ngo ajye agerageza nawe kujya mu bandi banasa neza ari smart niba ari perezida wa nani w'ibyo bya Afrika sibyo ko ngiye ntanamutoye ntanazi ibyo ari byo arabona ibibazo byugarije abantu abanyemure mu myutingi Kimamanda myutingira bano bantu mvuga igitekerezo cyane nabo baravuga ibyabo ubwoba umva ndiko ndabikora ntugire ndiko ndabikora we umuvuga afite indero ngo muvuga wewe continue umuvuga niba umuntu atashaka kureba ikibazo kiri muri Afrika akontrola ari we uyiyoboye ntarebe ikibazo abanyamurenge bafite cya drone ntarebe ikibazo abanyamurenge bafite kuba badasinzira badafite ibitaro badafite amashuri badafite yarangiza akaba uwa mbere wo gufata iya mbere ajya kurasa abantu b'inzira karengane abakecuru abana abasaza impinja z'ubwoko bwose ntago mpamya yuko hari umuntu ashobora gukunda nawe Barundi ntashobora kubereka urukundo so ngewe uyu muperezida rero ukuntu umufata ni perezida w'u Burundi yaratowe ni nyiri cyubahiro mugani w'abarundi ariko mbona ngiye icyo cyubahiro ntacyo akwiriye mugenda umushakira umuntu umwitaho mu buzima busanzwe ku mubiri wiwe nagira isuku ku mubiri no mu mutwe azagira isuku kuko ibintu ari gukorera ubwoko bw'abanyamurenge birababaje Fani hinge gatora kongera umwanya hemwe abari kuri live munyandikire muri inbox mumbwire hariho imodoka 20 za Burende zifashe izabubanza zihuta muze kunyandikira mumbwire isho zigiye gukora ubunyane tuvugana yego ya genocide mukaba mwabanyamurenge mwe mwirabe nukuri kw'Imana ibibanza baje muri Kongo zigibubanza dakeka ko zigiye muri Kongo baje muri Kongo mwabanyamurenge mwirabe nibyo nasobanuraga Kimamanda mwirabe kandi nta mikino kabisa abantu nicyo navugaga aha perezida w'u Burundi ntashobora kureba ibibazo dufite kuba ababyeyi bacu barara badasinzire kuba bataryama kuba badahumeka kuba batameze neza
ahubwo ngo azanye ibibazo by'indagara nyine kubera ko indambi yaramunaniye ibintu bye byose ni mu gifu nukuroha mu nda abantu bari gupfa bashira Fani Jesse ishobora manuka niba utabishaka toka kuri wa mushenzi ufite umutekano oyaye badata barara badasinzira barangiza ukaza kubweshagurana ntutume nkubahuka ndi kuvuga kino kiwerewere kandi nini ni kiwerewere Imana imba mu njuru mbabari kumva president muzima afata abasirikare b'u Burundi akabajyana ngo bajye kwica ubwoko bw'abanyamurenge nta cyaha bamukoreye nta batirigeze bamutera n'umunsi warimwe kumva gusa akeneye kubica akabamara akabakuraho kwisi ntago mpamya ko uyu muntu sinzi n'abo bantu bamushize ku president vraiment simbizi sinzi uko byaye byagenze sinzi abamutoye ni ibintu bibabaje biteye n'agahinda abarundi igihe iyi ngoma y'abadede igikora bino bintu nukuri ko Imana biragoye kuko neva namara kwica ubwoko bw'abanyamurenge nimwe azatahira mwe namwe akaza kubamara kuko umuntu wamenyereye gukora amena amaraso iyo abuze ibyo amena n'umwana yabyashobora kumwica ibyo si igitangaza rero kimamanda ngiye sinavuga byinshi abantu bakurikiye space bari kudukurikira bose bagenda bajya Washington tujye kuboroga uko dushoboye tuvuze induru uko dushoboye turebe ko hari ikintu byatanga gusa neva we yafashe umugambi kandi yari yiyemeje gukomeza kumara abana bunani kumara ubwoko bw'abanyamurenge kubu ngubu hari abantu yatumye babagabo birabisahiranda by'ibigoryi yabitumye mu Bugande mu nkambi zose ngo bagende bajye gusensibiliza abana b'abasore b'abanyamurenge abakore bakiri batoya ngo babazane ngo nabo bajye hari kuri kamera nkuko mwabonye babagabo ibyo bintu biri gukorwa mu nkambi za Uganda za Kenya ngo nabo bazaze mu Burundi abaha amafaranga nabo bavuge ko nta genocide kubiwabo ngo none ngo yahuye n'abagabo bakuru ngo none ngo ashaka abana bakiri bato nani generation nyine batoya izo ni propaganda z'abadede zo gukomeza kwica ubwoko bw'abanyamurenge sinzi ikintu dushobora kuba twarakoreye neva kwine mbone yo kugutuma uri ni president wanyu nka kwakunda abaturage bahura na president muzamubaze ngo niki kintu ushaka ku bwoko bw'abanyamurenge niko abanyamurenge bagukore mu buzima bwawe kuryo ngo ushaka kuzimya ubwoko bw'abanyamurenge muzamumbarize icyo kibazo Queen go ahead muri babiri nawe ndagutegera muri babiri mwishurane Fani jewe mu byo uri kuravuga uba barufise antu kandi agutegera kandi umuntu wese afise umutima tap guys tap feelinga nkuko urafiringa sivyo jewe ndiko ndakubwira ati dukoresha ibintu by'ucubahiro si ukuvuga ngo ndiko ndakubuza kuvuga Queen umva nkubwire umva icyubahiro ndakigomba president kuko uri president w'igihugu reka nkubwire impamvu ntakimugomba siko uyu munsi papa wanje ngewe ari hariya muri ra misozi yaraye mu gihuru yaraye mu gisambu barumuna banje mukecuru wanje ntago basinzira kubera ingabo z'u Burundi kubera president w'u Burundi nje icyo cyubahiro ndaza kukimuha gute ntago yamereye ababyeyi I feel your pain urumva mugabo Jenny baza yuko iryo shavu ufise wo iryo banza kuja kuri president wanyu kuko niwe afitaniye amakontra n'uwo mu president uri kuratuka Jenny baza iryo shavu cyane worishira kuri president wanyu kuko niwe atanga go ahead ku bandi bantu bose binjira mu gihugu cyacu kuvuga feelings zawe ari kuvuga president wa Kongo Gisegeti niba president wa Kongo abaye mubi neva nka president wa Union Africaine yes umviriza jewe icyo ndiko ndavuga kuri Fani kandi wibuke ko mbere yuko yabara Union Africaine yabanje kuyobora East African Community mugabo jewe mbona nta kuntu noza guta ishavu ku bandi bantu aho notangura kuwa muntu adutwara kuko niwe yugurura umuryango abandi ariko neva nakuhagarariye muri Afrika nanjye nakubajije neva mbere yuko yabara Union Africaine ndiko mvugana yayoboye East African Community kandi Kongo iri muri East African Community nka president warebaga ikibazo cyari gihari akareba uburyo abaturage bari kwicwa bikozwe n'igihugu cyabo yabikoze yarahosheje intambara cyangwa ahubwo yongereye intambara intare batire ndakubaze iyo dufate nka president dufate mwebwe muhagurutse mukavuga ati president wanyu uwo muntu abo bantu mwatuzaniye mwibaza ngo baje kudufasha ahubwo niwe bariko baratwica akaba ari mutakwishavu akabirukana ntibyohera paraporo yaho muja guta ishavu ku wundi muntu ariko se reka nkubaze uriya mu Burundi niba mbabarira gatambwire kwemera Fane mbabarira gatambwire n'abacimamanda abanyihanganire n'abagabo bagenzi banje jewe Fane sino ariko bariko barica
twebwe azi abanyagihugu tuzi yuko ko abarundi baje muri Kongo gufasha Kongo kubera amakontra bafitaniye ayo makontra mufitanye nayo gufasha abaturage cyangwa nayo kwica urumva rero abaturage mwebwe kama mubona bariko barica ushigikiye neza ko ajya kwica abatutsi muri Kongo n'abanyamurenge sishigikiye umuntu guys kwica n'uwundi no si ivyo Niba vyuma urabishigikiye kuko ushigikira neva ko ari muri bashyigikiye umuntu Kongo kwica uwundi wabanje wabanje kwibaza ngo mbese guys nta proof ise yuko ari neva ari karabi ari kari uyu Queen arashigikiye neva ko ari kwica reka abantu tuguhe muri amakuru Kongo noneho twebwe turahari biri kubera iwacu sibyo reka twe tuguhe amakuru kuko bibera iwacu tubirebesha Yes. amaso ntabwo ari inkuru twumva urakoze uyu Queen aravuga ibyo Queen, atanga urantega amatwi ya Queen, ni ukuvuga ngo amatwe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 igisirikare cy'u Burundi kiri ku butaka bwa Kongo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 bashitseho gutentare banza unyumve untega amatwi urambaza nyuma oya kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 igisirikare cy'u Burundi cyari kiri muri Nord Kivu yes barinze Mushaki barinze Rubaya aho kugira ngo na za Kirorirwe ntuhibagirwe bari bahari tubabona imbona nkubone bahari Yes. barizanye guys ninde Tega amatwi. yabazanyeyo tega amatwi ni ukuvuga ngo baje mu rwego rwa East African Standby Force bahageze bitandukanya n'igisirikare cya East African Community kuko ari umutwe wari washyizweho n'ibihugu bihuriye mu muryango wa East Africa bihuza na bajya FARDC kwifatanya na FARDC n'interahamwe manda yabo irangiye bifatanya n'interahamwe Yes. zari ziyobowe na General Mugabo baragenda bajya gutwika ahantu batwitse bwa mbere batwitse umudugudu wo mu Bwiza yes bavuye mu Bwiza baragenda batwika umudugudu wo ku Nturo yego Aho ni mu iwacu mwaka barahatwitse aho ni mu mwaka w'ibihumbi 2023 mu kwezi kwa 10 bavuye aho ngaho bagaruka ku Mushaki baratwika bararasa bagera ubwo bageze ku nka z'abaturage zahungaga barazirasa ibyo byakozwe n'igisirikare cy'u Burundi kandi perezida w'u Burundi ayoboye East African Community kandi manda y'igisirikare cyari cyashyizweho cyari gihuriweho n'ibihugu bihuriye mu muryango wa East African Community yari yarangiye niba mwibuka neza uwari umugaba mukuru wazo yari umusirikare w'umunyakenya yari umujenerali bari bazicyuye igisirikare cy'u Burundi kihasigara ku bufatanye na FARDC n'interahamwe yego uyu munsi wa none ahubwo fani nani wowe Queen wakabaye ubaza ngo mbese ni ubuhe bufatanye perezida w'u Burundi afitanye n'interahamwe butuma agikomeje gushigikira ingengabitekerezo ya genocide no kwishyira mu bikorwa yego raje kuko nk'umuntu uyoboye Union Africaine ngenda mwubaha nka perezida wa Union Africaine nkanamwubaha nka perezida w'igihugu ariko nkamunenga cyane incompetence publique kuko ntabwo yagaragaje ubushobozi bwe nk'umuyobozi wa East Africa ntiyagaragaje ubushobozi bwe nk'umuyobozi wa Union Africaine ngo avuga ati noneho mpagaritse igihugu cya Kongo kwica abaturage kirananiye ntabaje Organisation des Nations Unies bo bazana imbaraga zabo isi yose dukoranire mu gutabara abaturage bari kwicwa muri Kongo ahubwo we afatiye ya mbere mu kujya kubica drone zirahaguruka zikajya kwica mu minwe intare ibyo byo kwica nibyo je ntategera kuko jewe sinosinya yuko ariwe ari karica twebwe ibyo tuzi ko ari Karyenda mfite namba yawe ngiye kugusharinga woze kubidrapa hano merci beaucoup ngiye kugusharinga amateko z'abarundi bindungikira intare thank you kandi thank you ya hanyuma Queen akomeza urakomeza gushinga imisumari mu bisebe wowe twumva oya intare sugushira Queen ari kudushinyagurira Queen wowe udushinyagurira twebwe turahari turahari byabaye tureba abarundi baradutwikiye si uko bimeze jewe ibyo byo kuvuga ati ngo ibiki je sishaka kubishira kw'intayi kuko no si ibyo twe tuzi sivyo nico gituma rero ibyo utazi bisigura ko atari byo hanyuma ibyo udafite abarundi bari barejo bundi ku ndondo batwaye amasafuriya ya muzehe matera ibiringiti
byose babishiriye neva mu Burundi ibaze vraiment oh my nta god kintu basiga amazu barayatwitse oya mureke kubera iki ahantu ndi ni hano uyu Queen ari guhakana ngo ntago neva twica muri Kongo kubera iki ari guhakana twebwe duhari kandi tumubwira ko twishwe n'ubu ngubu harakuntu haratwitswe ndagira nkubwire wowe uri guhakana abarundi bafashe ba Muyomba wanjye barundi b'abasirikare turi kumwe babarambika hasi barabakubita babakuramo inkweto twari tugiye gusenga ari ku cyumweru none uruguhangara ukavuga ngo ntago batwica banyiciye Muyomba banyiciye Shangazi baratumaze wihakana rero turi hano niba utabizi bimenye Safari abantu bari muri Kongo s'abarundi gusa n'abarundi bafatanije abarundi n'ubuyobozi okay hemwe mwifata okay good thank you muyaha mwifate turabigarukaho ariko twabuze cyambere Fani ndamushimiye nimbali asifuwe ndamushimiye intare batinya ndabashimiye kandi mugume hano kubera ko uyu musi topic iri ku bintu twebwe abarundi dukorera mwebwe abanyamurenge rero umunyamurenge ari hano wirinde gutukana cyane ahubwo ubaze ikibazo tugufashe ubaze bano barundi bari ngaha tubafashe kubavuganira ndabizi yuko muhohotegwa yabajewe yabakaryenda turabizi ko abanyamurenge muhohotegwa kandi turabahojeje vraiment turabahojeje ukuri bivuye ku mutima mwebwe abanyamurenge ntabwo muri ko mwica abarundi mwebwe abanyamurenge ntabwo muri ko mwica abanyekongo mwebwe abanyamurenge ntabwo muri ko mwica abanyarwanda kiretse ababicanyi bashaka kubahura uko mwaremwe izi mbwa z'abadede n'ibi FDLR ikaziringa hazonye n'abawazarendo bajya abantu yes ntacha uyu musi wabaza ngo ni icyaha mwakoze nta na kimwe mwakoze kandi reka nababwira hari ibintu bibiri bavugiramo murabona yuko baza harimo Mbahayaga ngaho w'i Burundi akababwira ngo umuntu ngo amaze ng'abanyamurenge ngo ni Kagame banyamurenge uwumaze mwebwe n'ababa wazarendo n'ababadede uwumaze mwebwe abanyamurenge reka mbabereke basha ninde atazi ubwicanyi uhonyabwoko byakorewe abanyamurenge byabariye mu Gatumba mu Burundi ntimubizi isi ntibizi byakozwe nande Agatorwasa n'umuhari wiwe seneri iyo seneri yagiye gukorana n'abadede Agatorwasa akika umudepite mu badede yarishe abanyamurenge byabereye he ku butaka bw'u Burundi uyu musi baraburanijwe no ubanka ninde banyamurenge muri ngaha mu Rwanda mufise Israel Mbonyi n'umunyamurenge murabe izina afite mu Rwanda ishemateye mwebwe abanyamurenge muce mwumvira umuntu ari mu Burundi muri Kongo yoba yarabateye ishema nkuko u Rwanda rwabafashije gusapotinga Israel Mbonyi akabatera iryo shema ninde genda kwa Apotre Gitwaza n'umunyamurenge murabe ukuntu u Rwanda rwasapotinze Gitwaza acika famous umuzwi hose barazi ko ari umunyamurenge asohoye ijambo rimwe arimo atabariza mwebwe abanyamurenge bavuga bati yes yakuriye he mu Rwanda mbwira uyu munsi mu Burundi muri Kongo n'icyaha muri Kenya n'icyaha kindi gihugu cyategeje umuntu imbere akikukomeye yubashwe nka Gitwaza nobody mugabo aba barundi iwacu mu badede no mu baseneri babiciye abanyamurenge bari mu Gatumba Mbahayaga arimo aza ababwira yuko ngo impunzi ngo zari mu Rwanda ngo RDF ngo yarazirashe ko atavuga ibyakoze na Agatorwasa bikabera i Burundi jewe imana yanjye ex wanje wa kabiri tukiye mu ex wanje wa mbere yari umunyarwanda
ex wanje wa yari kabiri umunyarwandakazi Chimamanda reka umunyarwandakazi. I'm sorry umunyarwandakazi. Okay, umunyarwandakazi. Ex wanje wa mbere yari umunyarwandakazi. Ex wanje wa kabiri yari umunyamurenge, uyu munsi atuye muri Canada. kazi Umunyarwanda umunyamurenge kazi yari ese n'umugaye agenda urazi Kirundi. Okay, ex wanje wa kabiri yari umunyamurenge kazi atuye muri Canada, yari mushiki wa Etienne umuririmbyi wa gospel. Abo bose twabanye neza nawe wigiza angambanira muri bo, nta wamuhoye ngo ivy'ubwoko, ariko murabe ingene abanyamurenge uyu munsi barimo bapfa biruka. That is why abanyamurenge twebwe yabaje ucaye kargenda, abantu badafite umutima wivangura, ntabwo twebwe tubanka. Amusosore kuvyo mwanyuzemwo, urugamba murimo tururimo, yabaje ucaye kargenda. That is why hariho abarundi bo mu mbonera kure batwanga, ntabwo ari bose. Ubuhanta aravyumva, arashaka batwanke barashaka batwange. Ntitugomba yuko amaraso abasesekamwo tuzira ubusa, nitwapfa ngo mu kuzimu tuze tubazwe amazina yanyu. ahubwo mube maso kuri ibyo bigwanisho biriko biraza bizi bubanza. Yes, mube maso, mwifate, mubibwira abandi, mubwirane. yes. Mubwirane cyari ibintu biriko birabibubanza tutazi ibyo ari byo. Banyarwanda namwe, Banyarwanda ntabwo tugombye ngo migaragaza ngo bavuge ngo mwebwe ngo muri mwe mufasha ngo jewe ngo nakargenda, ariko Banyarwanda stand up together with us. Ni ntambara imwe turimwo, ni ingwano imwe turimo yivanga. FDR sinzi wabo none. Yes, FDR nizanyu Banyarwanda, kandi mumviriza FDR ije mu Burundi igambanira abashiki bacu bose. Please kargenda jama n'indyaro kuri Okay, merci beaucoup. Jewe rero igituma nari nkeneye yuko abanyamurenge baduga uno munsi ni kugira tuganire ku kintu ku gikorwa, kandi igikorwa ciza cyane, igikorwa kiva muri aya majambo tuvuga yo kuri TikTok kikaja mu ma action, kikaja mu ma actions. Ejo aho bukera hariho ejo itariki 20 zo kwa kane hariho imyigaragambyo izobera imbere ya White House, imbere y'inzu ya Donald Trump, yo kwiyamamaza bavuga ibibi igisoda cy'u Burundi, intwaro ya CNDD-FDD n'intwaro ya Tshisekedi Chirombo ikorera abanyamurenge. Ivyo bintu rero twe turashaka kubivuga ngaho gira icambere na mbere twerekane yuko abanyamurenge je na Chimamanda turabashigikiye 100%. Turazi neza yuko igisoda cy'u Burundi kibakorera amabi. Turazi neza yuko Gwasa yisha abanyamurenge mu Gatumba, kandi bakaca bamugira umusenatere kugira bamwexonere imbere y'amategeko ntashobore kwitaba, kuko uri umusenatere ntuje imbere y'amategeko. Ivyo bintu rero ni bintu twebwe tudashobora kwemera, tudashobora kwihanganira. No kuvuga iki? Umurundi wese azi yuko abasoda b'abarundi bariko baraboreza igufa abanyamurenge, bariko barabavyura, bariko barabica, amadrone ahaguruka ava mu Burundi aza muri Kongo kwica abarundi abanyamurenge. Ukabuzi yuko mu Burundi abagore bariko barahekugwa, abagabo babo b'abasirikare bagenda gupfira mu ngwani tabaraba, kandi bakagenda nabo batabishaka, bakagenda bagiye gupfira mu ntambara atari igihugu cyabo, atari igihugu barahiye kugwanira no gukingira. Ukabuzi yuko intwaro ya CNDD-FDD ari intwaro itegerezwa kuhava kugira amahoro aze mu karere. Ukabuzi yuko FDLR ari kibazo cyo mu Burundi, cyo muri Kongo no mu Rwanda. Ukabuzi yuko FDLR ari kibazo kiri mu Burundi
kandi bagirira amanama mu Burundi sendede ikabugururira imiryango, ukaba uri muri Amerika Washington DC utagiye kuba hamwe n'abo banyamurenge, ukaguma kuri TikTok ngaho twumviriza, mbega ibi tukubwira bikumariye iki? Iyo niyo message tuje gutanga ngaha. Mwa Barundi muba Washington, haguruka mugende mushigikira abo banyamurenge. Hama namwe abanyamurenge aho muri hose mwiorganize, natwe murabaho turi, mubikore tubashigikire, mubigire ku isi yose tubashigikire, kuko ivyo muzoba muriko murakora natwe hebwe turafise message tuzoba tuko turabitangamwe, turafise ico dushobora guprofita muri byo. Biramaze kuba UK, ubu bigiye kuba Washington DC. Kariya ka journalist kaguma kaza kugira ama interview muri kwa Donald Trump mu Burundi, muri Congo, kerekana ama propaganda y'abacirombo, ivyo bintu ni ibintu byo kugwanya abanyamurenge. Bariko baramererwa nabi kandi nta muntu numwe atabizi, mu basivile nta muntu numwe atabizi. Kagenda wame kibazo kimwe basi, hinga kimwe gusa narimejeje sigura tukagenda imbere kugenda. Urashobora kumbaza ikibazo? Nagoma namubaze amasezerano yabaye ko hagiye intambara ya Kongo yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo. Ntwigeze tubona Uburundi aho bwagiye ngo bugiye gusinya ayo masezerano, siko? Abasinye ko habaye u Rwanda na Kongo, siko? Mbega mukaba mumva ko aho buca baja kugira ku myiyerekano bavuga ko ari Abarundi bariko barabica, mbega nta karenganye mubona ngaho karimo? Kandi abasinyanye amasezerano bariko baragwana ari Kongo n'u Rwanda, nta basoda b'Abarundi bari muri Kongo. None nibo bariyo gusa ko iki batovuga nibo bonyene bariyo b'abanyamahanga, abandi n'abakongomani arababonye pa. None leta ya Kongo ikiragwana yonyene. Nyine umva icyo nshatse kukubwira, mbabara musobanure kano kantu. Icyo u Rwanda rwagiye gusinyanya na Kongo muri ayo masezerano, uri kuntega amatwi, ni ukubafasha bagakuraho iyo mitwe ya FDLR iteza umutekano muke mu Rwanda. Nta FPR nta nkotanyi ziba muri Kongo. Ugenda ubyumva ubishe mu mutwe no mu bitekerezo byawe no mu nzozi zawe. Ndakumva. None u Rwanda rukora amasengesho hariya cyangwa bagera bajya amabibiriya cyangwa bafise intwaro? Mva abadede baraye basahuye data gabanya umunwa hano. Yareka kwa mushigira ibyo bidebere nk'ibi nkisijeje n'ukuri numva ahubwo no Okay, Hunter. Ndabumva. Hunter, ni shaka kibazo ufise ngaho. Ndaku. Kibazo mfise nuko amasezerano yo kwagusinywa yo guhagarika ingwano ya Kongo yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo, siko? Mugabo ubu twaziko turumva ko turiyamirije ngo Abarundi ngo bari muri Kongo ngo bariko baricanga abanyamurenge. Eske Abarundi namba bariyo numva ko ahubwo ikintu cyame bari kwiyamiriza Kongo imbere yuko baja kwiyamiza ngo Burundi data. Kongo uko ni bamara kwiyamiriza. Okay. Kongo igatekana nta murundi azova yasubira. Kiriya gitesita cyari ntabwo uzi icyo gishinzwe muri Afrika. Kiriya gitesita cyari ntabwo uzi icyo gishinzwe muri Afrika. Nasiga iperereza n'umuperereza n'umukuru w'igihugu. Ni igiperezida nigifite n'ikimyira. Namwe muragifise? Bona ariko ntabwo tukijyana kuri kamera. Fani twisonera tujyana kuri kamera. Dore kuna sahanga. Ako nta nungwa mu gihugu uzi kwita. Ko mbona Abarundi muri Afurika. Ko Abarundi muri abasirimu. Ibibazo byanyu biri hagati yanyu nako. Fani. Just a second. Umviriza ndakubwira ikintu kimwe Queen. Abasirikare b'Abarundi baramara iki bo muri Kongo? Sorry gatoya. Queen na Hunter. Umviriza ndababwire ikintu kimwe. Never bariya basoda yabatwaye mwe muriko muravuga amasezerano, bariya basoda yabatwaye constitution ayirengeye amategeko, uravyumva? Never yatwaye abasoda b'u Burundi atabicishije mu nama nshinga amateka nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga, uravyumva?
ico wewe namba ubona yuko ukidefanda uvuga amasezerano ivyo uriko uravuga sinzi ivyo urimwo. Jewe ico nzi neza nuko mu gihugu ca Kongo ico abarundi bagiye gukorayo ntibagiye kugwanya abanyamurenge, bagiye kurondera Rede Tabara. Ivyo abanyamurenge sivyo barimwo, ariko abanyamurenge barishwe n'abarundi, kandi kuba uriko urabikingira ikibaba witwaza amasezerano vyerekana yuko amaraso ariko araseseka ubishigikiye. Uravyumva? Ico nico nkeneye kukubwira, nico nkeneye kukubwira kugira utahure ivyo uriko uradefanda ivyo arivyo. Co kimwe na Queen. None Kagenda. Ikibazo mfise amaraso antuka amaraso y'abanyamurenge, amaraso y'abanyamurenge ntariko aseswa n'abanyamurenge nyene, ariko aseswa n'abarundi, kandi abo barundi n'abanyamahanga muri Kongo. Uravyumva? Ivyo utavyemera ivyo utavyemera shahuri yako kabi imperekeranya ziguma ari za zindi nyene wa mugabo we guma hamwe. Sawa, muriko muravuga yuko ejo hazoba imyiyerekano yo gukura abarundi muri Kongo aribo bamaze abanyamurenge yo kwiyamiriza. None kwiyamiriza siko gukurayo? Oya ni gusemerera. Sawa, ikibazo rero nagomba mbaze sikindi. Ukibaza nde? Ndakibaza Kimamanda hamwe niwe mugenzi we mbe ariko baravugana nande. Ni Fani, ni Karyenda ninde? Kimamanda na Fani. Okay, umunyamurenge. Okay. Ni Murundi n'umunyamurenge. None se ko muvuga yuko Uburundi ariko bumaze abanyamurenge, kandi nkabona yuko igihe Kongo igiye gusinyiranira amasezerano yo kugabanya imigwano hagenda u Rwanda na Kongo, bese abo bamaze abandi n'abahe bateye abandi? Okay, Fani musubize cyambere. Emonez. Ndakubajije nti iyo muriko muravuza induru yuko abarundi aribo babamaze, kandi Uburundi atanu umunsi numwe turabona bugiye gusinyiranira amasezerano yo guhagarika imigwano muri Kongo, tubona u Rwanda ariko ruja imbere rugasinyiranira amasezerano yo guhumuza imigwano canke kuyihagarika. None muzoza kwiyamamana muvuga ati Uburundi nibuveyo kandi mutazi icabushikanye, kandi tubona bariko barasinyiranira amasezerano. Kimamanda. Yego me. Musubize kuko ngiye musubije namuburira indero. Okay. Okay, thank you. Yakos, okay. We Ladish mbalida Ladisale numazanga. Ladislas. Twatubeba umva n'utubombe mushireko n'utugrenade dukenya n'udupanga n'utwuntu tw'uduso mushireko twose Agenda carindiriye Kagenda utwo tubeba imbeba udupanga utubombe bisiguri n'utuntu tw'utugrenade bisiguri ndazakubwira Karigenda mu jambo. Okay, ni minute 5 iwanje ngaha nta kibazo. Ladislas. Naam. Urabona yuko muri Doha harimo ibiganiro? Harimo ibiganiro muri Doha? Biriyo. Ujya biganiro biraba bande na bande? Ibiganiro biraba u Rwanda na Kongo. What? Hey, okay. Ivyo muri Washington muri America biraba bande na bande? Biraba u Rwanda na Kongo. Zoririmba Hoziyana zunguruki intebe y'Imana, zoririmba Hoziyana. Okay, reka mbese now. Reka mbese. Okay. So, nikuvuga yuko
ejo bundi muri Amerika muri Washington hari amasezerano yabaye ya Kongo n'u Rwanda nivyo okay ayo muri Qatar nayo yaraye ikikayambere muri Amerika yabaye nabi ayo niyo ntakwirikiranye you see that mana yanje nakobenganira n'abatasi na kimwe ngo niyo yakurikiranye none Chimamanda ayabaye muri Amerika hari hasi ntacyo mundekera ni mutanje ngana uraza kuvuga ntacyo iyo bageze ku kintu cyanyacyo bavuga bati ntabwo bagikurikiranye bamushiremo n'utugrenade n'utuntu tw'udupanga twinshi Chimamanda imbeba amasezerano n'imipanga ntibagire imipanga mushiremo n'imipanga vrema nta mipanga ndiko ndabona Chimamanda ariko sinasubizwa ntacyo ni kuvuga yuko hariho amasezerano ari mu buryo bubiri butandukanye nta masezerano asa yashobora kubera mu bihugu bibiri sivyo yego ni nyakujya abadede bagiriye amasezerano muri Tanzania ndabeshya yego ntabwo ashobora kuba muri Tanzania ngo yongere abe muri Kenya abera icyarimwe sivyo ayo muri Amerika n'amasezerano yarajanye n'ubucuruzi ndabeshya Chimamanda ngo ngwiki we Queen tuza we banzo reke wenda gufata gatonga muze we uri mu masahane uri mu masafuriya uri muri korogati uri mu ndiko ndakumva naho nagiye okay navuze nti amasezerano yabereye muri Amerika y'u Rwanda na Kongo yari amasezerano ajanye n'ubucuruzi kwanza ndabesha sawa ndabesha yego Amerika iciyongeramwo ijambo ngo ni mukure ubwo bwirinzi bwanyu ngaho ngo hanyuma ngo Kongo nayo ngifate ngo FDLR ngo ibafate murabyumvise yego muri Qatar hariyo intumwa za M23 ndabesha ziriyo ntabwo uri kubesha mugabo muri Amerika intumwa za M23 ntizari ziriyo ndabesha bandanya tuganire bukende bandanya singo canke oya nta byabandanya ngaho ego canke oya komantere nukuri vraiment ndabashimiye udupanga twinshi n'imbombo z'umukara komeza muri Amerika hari intumwa za M23 wabonyemo ndabesha nazo yose remo na ya kontinere imwe yaturiye isoko imwe yaturiye mushire ijya kontinere ndayikeneye nayo ne muri komantere kontinere inge karigenda ariko ntwari mu toke okay so icyo ngomba kwerekana nuko bwa yuko muri Amerika amasezerano yahabereye na yajyanye n'ubucuruzi kugira ngo Amerika ikure ubucuruzi bwayo muri Kongo ibicishe mu Rwanda kubera ko mu Rwanda harimwo uruganda rushobora guhingura ubutare ndabeshe ntabwo uri kubesha thank you hanyuma muri Qatar naho habereye amasezerano ya Kongo na M23 mu bijyanye n'umugwano tujye mu Burundi rero Uburundi ntabwo bwagiye gusinya amasezerano muri Amerika sibyo yego mugabo bwabaye indorerezi kwari nta nuko bwari bubikwiye ko ntivyari bibiraba gusa naruko bwari bubikwiye ntabwo bari babikwiye kujyamwo ntivyabaraba mugabo kubera yuko Uburundi burimo bwibeshereza kuri Kongo bwaciye buvyivangamwo ndakubwira impamvu bwavyivanzemo bwarahamagawe urakoze ndavyemera hamagarwa no mu bindi bihugu urakoze cyane gose yawe FDLR uremera kiriho
FDLR iriho iri hehe ahiri ntahuzi iri hehe iri muri Kongo iri no mu Burundi iri no mu Rwanda hose ibihugu byose uzi ubwenge sha ntabwo uzasibira ngwiri no mu Burundi karigenda ngo ziri no mu Burundi Burundi byari kwegeye. ariko vraiment ivyo turacyabirikodinga kwe Interahamwe zijya mu Burundi gukora iki? ivyo turacyabirikodinga vraiment ngo ziri no mu Burundi he said that ngo ziri no mu Burundi he said that okay dukometse ziriko zikora yika ahubwo Ziramara iki mu Burundi? reka tubandanye discussion reka nizigifise igihugu zibaho zigomba Noneho zigomba kuba ni mu Burundi. yes no mu Burundi he said that Bravo. okay ikibazo abantu ariko mureke kuzamurira undi mwana isukari mu mureka avuge bana Banikomera cyane sha. Gadisi abana batipe barakwemeza n'ivyo udashaka kuvuga ugasanga uvuze ibitari. oya nta umuntu agufasha kuvuga reka ko turabamaze kubamenya guys. we karyenda karyenda oui tumira mate Kagenda banza udusigurire izo mbe buri kurashiraho cyo twabimenya iyo mwana muhayagiza muramenya ko ari igisiga nayo igisiga nicubaka kirasambura temba harageze tubandanye ra murabona bya bindi karyenda avuga hano mukamutera induru uyu mudeda avuze ati no mu Burundi zirahari siko avuze kabasha mu gihugu kandi ari mu gihugu zinyagara nk'imbeba mu gitanda iza mbeba rero watahuye queen oya sinatahuye zisigurire Kagenda hamwe urumva izo mbe buri kurashiraho niyo mipanga ni nk'intera hamwe yabyemeye kuri hora kuri ni baza gucikira yabyemeye Kagenda wewe ndagusengera uno munsi amen Ngena chima manda mukeneye amasengesho amen kuri reka fasha umwene wacu gatora amasengesho mu badede mu usanga ari amabombe cyane ndababombaringa mwe na chima manda asha burya amasengesho so gusenga abarundi mu byumve amasengesho so gusenga namabombe bagira baturinde ni ibintu by'imipanga n'amasasu umva niyo masengesho mu byumve neza nk'abarundi aya makode y'abadede ntabahende umuntu abagiye ngo agiye kubasengera abagiye gukarisha imipanga bakata amadosi kubasengera no kubatera amabombe karyenda reka mvuge kare kantu reka oya izi mbeba z'umwero muzireke vema izi mbeba zo muri laboratoire mushemo imitima ntibatumanura imbeba z'umukara Kagenda uvuze nk'umugabo niba zireke nimifate gatoya okay mwifate gatoya uyu mwene wacu ibintu avuze yicunge uyu radi yicunge wicunge baragukorera mwomo wicunge okay now tugendaneza rero now yabivuze hinga tosuzuma hinga suzuma ariko ntago umuntu wese uvuze ukuri agomba gupfa soni ntago umuntu wese uvuze ukuri agomba gupfa rezami ama restrictions aratangiye mugira imitima murekane n'imbeba ubu ndabasabye mugira imitima gusa kubera TikTok iriko ibaza ko tuko tugira ibindi bintu imitima myinshi ebana urukundo gose mukunda Chimamanda iyo dukeneye Kagenda imitima gusa abantu bose mukunda Chimamanda mugire commentaire oya iyo mitima si ya Chimamanda ni Rwanda okay yego ni ya Queen mama wanjye abantu mwese mukunda Chimamanda shira kwi nakarya n'umukunda nakarya n'umukunda na wene n'abakunda Kagenda yego okay now
dufate kuri umwene wacu bino yari karavuga mwavyumvise ubwiwe yabyivugiye hanyuma yabagize ikibazo aravuga ati uburundi ntabwo bwari izo ntera hamwe za Claude Barabe izo nyenzi uzihoze udashaka ko ndakubloka uravyumva ninde Claude agomashira ko ama emoji y'inyenzi ngaha okay kaje ndeka mvuge uraza kwinuma umenye ibyo umukorera uri mu control okay nikuvuga yuko uno muntu yavuze ati nta mpamvu uburundi bwari kuvyivangamo we radisha